Biniteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose dushikiriza kuri nombonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Numwe tugiye kubageza ko amakuru ibiriko biravugwa bigezwe ku ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuza kugaruka kuri vyinshi biriko biravugwa hirya no hino mu gihugu. Nigiye mu mwanya uheze twari turiko turabageza ko ivyatangajwe n'abantu batandukanye yo babandika mu bimenyesha makuru ndetse n'abandika ku mbuga ngurukana bumenyi cane kwibomborabombora iri hagati ya General Gaspard Baratuza avugira igisirikare c'u Burundi ndetse na Pacifique Ninahazwe arongoye ishiramwe Focode. Ni mu gihe kuri uno munsi mu gatondo aribwo vyatanguye guterana amajambo hagati ya General Gaspard Baratuza ndetse na Pacifique Ninahazwe. Nibwo abarundi benshi bamenye ivyaraye bibaye ku butumwa bwanditswe n'uyu muvugizi w'igisirikare c'u Burundi ndetse kandi na Pacifique Ninahazwe nawe akagira ico avyishuyeko. Nkuko twabigarutse ko n'ubutumwa bubiri bwanditswe butandukanye. Pacifique Ninahazwe nawe yabusubije ukubiri gutandukanye. Ni mu gihe ubutumwa Pacifique yanditse we yatangaje ko hari amakuru agiye kuza arasohora yari yaririnze gutanga ngo abarundi bayamenye. Nkuko mu gatondo kuno munsi vyatanguye bimeze, hari inkuru zibiri zaciye zicicikana. Uti kuva ku igenekerezo ya mbere mu kakaro w'Uburundi bwahimbaza neza cyane imyaka 64 iheze ituronse nayo kwikukira, Pacifique Ninahazwe n'akagwi bakorana bamaze iminsi bacisha ku mbuga hwaniro ibiganiro aho yigira umuhinga wa gisirikare mu gucyoza urwego FDNB Burundi n'abarurongoye ngo ni inkuru yaronse zo kwizera. Ubwo bwari ubutumwa bwa mbere bwanditswe na Gaspard Baratuza. Ubutumwa bugira kabiri yagize ati: dufashe kano kanya tumenyesha abarundi n'amakungu y'uko urwego FDNB Burundi ruhagaze neza kandi yuko abarugize barangura amabanga bajejwe bisunza akarangamutima kabo. Ntihagire n'umwe aha agaciro ibiriko birava mu kanwa ka basesa nkuyoze atakindi kibaraza ishinge atari ugucyoza igihugu. Ninahazwe ntiyatanzwe nawe yishuye. Ku butumwa bwa mbere Pacifique Ninahazwe yishuye agira ati: General Baratuza nta kintu na kimwe abeshuje, nta n'umuco utanze. Kubona uhitamo gutukana ni ikimenyetso ko atanyisha ufise. Igihe mutsindwa muri Nord Kivu narabivuze ucutangaza ko muhagaze neza mbere ko uzoja gutanga ikiganiro. Turacakirindiriye canke uhere minembwe. Inyishu ya kabiri yagize ati: ukigihugu ari cawe niko nanje ari canje. Kwerekana ibitagenda neza mu gisirikare sugucyoza Burundi, icihutirwa no guhana bariko bari igisirikare c'u Burundi, abagurisha basuda bacu ntibanabahembe udusigazwa babemereye. Ibi rero vyatumye haba vyinshi vyavuzwe ku mbuga ngurukana bumenyi ndetse n'abantu bari mu migwi itandukanye, harimwo abene gihugu ndetse n'abari muri izi nzego zitandukanye. Ni mu gihe kandi Pacifique Ninahazwe yatanze ubutumwa mu kanya gaheze avuga ati: naraye nemereye Baratuza n'amakuru nirinze gutanga ku gisoda ngiye kuza ndayasohora buke buke. Pacifique Ninahazwe ntiyashizweyo nkuko yari yavuze ko agomba kwishura. Yateguye ibibazo 11 kuri General Gaspard Baratuza. Ibibazo Gaspard Baratuza yanse kwishura ko ahubwo acahitamwo gutukana. Umuvugizi w'igisirikare c'u Burundi General de Brigade Gaspard Baratuza yaracishije kuri X yahoze ari Twitter ubutumwa budutuka akerekana ko ashavujwe n'ibiganiro Focode maze iminsi ikora kubijanye n'ibihe igisoda c'u Burundi kirimo. Baratuza nta kibazo na kimwe yishuye ko nta muco na muto yatanze ku vyavuzwa ahubwo yahisemwo gutukana. Pacifique Ninahazwe ati: turashima ko yerekanye ko mu gisirikare bakurikirana ibiganiro vyacu kandi ko ibibazo by'abasuda twabashikirije bavyumvise, ariko birababaje ko atana kimwe yishuye. Niyo mpamvu dushimye gushira habona ibintu 11 bihambaye vyavuzwe mu biganiro vyacu maze tumusabe ko yobitanga ko umuco. Ibintu 11 bikeneye ko Baratuza atanga ku muco Pacifique Ninahazwe yajeje gushira habona nibi bikurikira. Icambere, abasuda bari kugwana muri Republika Iharanira Rusange ya Kongo bavuga ko bamaze amezi 9 badahembwa. Vyo bari vyo canke ni kinyoma? Amafaranga yabo yoba ari karaja hehe? Twarashize ahabona ko abasuda b'u Burundi nabo bafatanije kugwana muri Republika Iharanira Rusange ya Kongo batakaje ibirindiro vyabo muri Minembwe no kuri Poazero. Ivyo vyabaye hagati y'amagenekerezo ya 2 n'igenekerezo ya 4 mu kakaro uyu mwaka. Mbega uko ni ukuri canke ni kinyoma? Woshobora kuja gutangira ikiganiro mu Minembwe.
uti hari abasoda badasanzwe berekanywe kuri defile yabaye ku igenekerezo ya mbere mu kakaro uyu mwaka w'ibihumbi 2026. Twaravuze ko bukeye abashika 450 bo muri Unité des Opérations Spéciales baciye barungikwa muri iyo ntambara ya Minembwe na Poazero, bagiye barongowe n'umukuru wabo Colonel Sostene Ndikumana. Twaravuze ko hari bombe yatewe Baraka bagishika bururutse ubwato, abagiye ku rugamba nta n'umunsi bamazeyo, bavuyeyo biruka, bageze Baraka bacaburizwa ubwato basubizwa mu Burundi. Mbega uku n'ukuri canke ni kinyoma? Bano basoda baracari Baraka? Abasoda b'u Burundi bavuga ko badashobora gusubira kugwana ngo bafate Minembwe na Poazero mu gihe hatazoba habonetse umuti wa drone CH4 yababangamiye muri iyo ntambara. Bavuga ko batangaye babonye bitwa Force Speciale baca bahungishwa, ariko bo bakagumizwa Baraka. Bavuga ko batewe ubwoba ko na Baraka ishobora gutegwa kandi ko batabona aho bazohungira kubera imbere yabo hari Tanganyika. Mbega uku n'ukuri canke abasoda baracari mu Minembwe? Abasoda bari kugwana muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo baridoga ko badafise ibigwanisho bijanye n'intambara ya kino gihe. Aho ni mu gihe kuri defile yo kwigenekerezo ya mbere mu kakaro uyu mwaka w'ibihumbi 2026 herekanywe ibigwanisho. Gaspard Baratuza yavuga ko bikomeye cyane. Mu biganiro vyacu twaravuze ko ibigwanisho vyerekanywe vyaguzwe mu myaka za 80 ko bishaje kandi bitajanye n'intambara zuba. Twaravuze ko bimwe mu biduga vy'intambara vyapfiriye muri nzira bitanashoboye no kwinjira muri defile. Baratuza naje n'abamenyesha makuru mu ikambi yahoze yitwa Kampala barabe igikamyo kimwe ca BM 21 vyanse nuko bagisubiza imwaro capfuye kigeze ku Musaga. Twaravuze ko defile yabaye ku igenekerezo ya mbere mu kakaro uyu mwaka w'ibihumbi 2026 yari ifise intumbero yo kwibagiza ibigwanisho vyaturiye muri Camp Base muri Ntwarante uyu mwaka w'ibihumbi 2026. Gaspard Baratuza yari mu batubwiye ko umuriro wavuye kuri court-circuit y'insinga z'amatara mu bubiko bw'ibigwanisho. President Ndayishimiye nawe nibwo yaciye aza aramubeshuza kata amatara ari muri ubwo bubiko. Mbega Baratuza yoheba akadukuri kucaturiye ibigwanisho? Twaravuze bimwe mu vyavugiwe muri retraite y'abakuru b'igisoda yabereye Gitega mu mpera za Rusama uyu mwaka w'ibihumbi 2026. Twaravuze amajambo ya General Bukuru yavuze ko aravye amakosa yakorewe muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, hari abatwara igisoda cy'u Burundi bari bakwiye kwiyahura. Twaravuze imyidogo ya Colonel Jekonias Nihora imbere ababazwa n'ingene mu ntambara yo muri Kigarama umwaka uheze w'ibihumbi 2025 bamuzaniye ko General Rindizigiye batazira Muzinga na General Ponsiya Kizimana batazira Mingi bamwaka ibirindiro vyiwe vyari bwegera hamwe bamurungika kure. Agarutse asanga vya birindiro vyarafashwe, abahamukuye nabo barahunze. Yababajwe kandi nabo baje kumutangira ko amategeko baca batuma igisoda gitsindwa nabi. Mbega retraite yarabaye? Mbega imyidogo ku makosa yakozwe n'indongozi yo yarabayeho? Hari ikibazo gikomeye c'amafaranga ariko na leta ya Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ku musirikare wese w'u Burundi arungiswa kugwana muri ico gihugu kuwakomeretse n'ubupfiriyeyo. Kugeza ubu nta muco na muto yiriho ku masezerano ari hagati ya President Tshisekedi na President Ndayishimiye. Turasavye ko Gaspard Baratuza ashira habona ayo masezerano maze umusirikare wese amenye neza amafaranga atanzwe ko n'ivyo abeho kwitega mu gihe aguye ku rugamba. Mu biganiro vyacu twaravuze ko hari kompanyi yo mwipereza rya gisirikare GD yahora iriko yiminza habu ya hafi ya Poazero ubikaba yahungiye muri Fizi. Hari kandi intwazangabo ziri muri Fizi guhinyigisha insoresore za Wazalendo. Mu bariko barabikora harimo Lieutenant Colonel Noel Banyenzako. Mbega ibi vyo bari ukuri? Ese Noel Banyenzako yo barika akorera hehe muri kino gihe? Mu biganiro twaravuze ikibazo c'abasoda bapfunzwe bagirizwa ngo barataye urugamba muri Nord Kivu. Twaravuze ko ari akarenganye kubera kuva muri Nord Kivu kugeza mu bihe birutse mu Minembwe na Poazero intambara zirangira abasoda bataye bagahunga. Na General Muzinga yasabye abo basoda gupfungwa nawe yahavuye atemaguza araturugamba. Yavuye Goma ahungira Bukavu, hamata Bukavu ahungira Bujumbura. Muri Kigarama mu mwaka w'ibihumbi 2015 naho yataye ibirindiro yari yihagiye bwegera aruhukira mu Cibitoke.
none ni kuki Muzinga na bagenzi be batapfunzwe kandi nabo barataye urugamba? Uti twaravuze ingene abagwanyi ba Wazalendo n'abakekwa ko ari aba FDLR bavurizwa mu bitaro Tanganyika Hospital kuri Bonswa z'igisoda c'u Burundi. Twaravuze ingene amafishi y'abagwayi yahinduwe tumaze kubishira habona. Twaravuze kandi imyidogo y'abasoda b'u Burundi bagwariye muri ivyo bitaro babona ko batitwararitswe n'igisoda nk'uko bimeze ku bagwanyi bo muri Kongo. Twaranavuze ko abo bagwanyi bazanwa n'imbonerakure wiri bashira hishize batazirakanyisha asigaye yarihaye ipete rya General de Brigade. Mbega aya makuru ni ukuri? General de Brigade Baratuza yoba yifata gute aho n'imbonerakure General de Brigade Kanyisha? Pacifique Nininahazwe aba anakebuye ko General Gaspard Baratuza. Uti General ntatukana atanga umuco. Subwa mbere Gaspard Baratuza ahisemwe kudutuka aho gutanga umuco tuba twatanze. Muri nzero mwaka wa 2025 tumaze gushira habona ko abasoda b'u Burundi bari batsinzwe kandi bishwe ku bwinshi ahitwa Ngungu muri Nord Kivu. Baratuza yakoze ikiganiro cyo kudutuka atwita basesa nkuyoze, acatangaza ko ingabo z'u Burundi zifashe neza ku mapozisiyo yazo yose. Yari yaremeye ko azoja agatangira ikiganiro. Uko kwezi kwarangiye Goma yarafashwe. Abasoda b'u Burundi barataye ibirindiro vyose bari bafise muri Nord Kivu. Kugeza ubu turacarindiriye ko aje gukoresha icyo kiganiro. Mu nyuma yarungitse ku mbuga ngurukana bumenyi umusirikare w'ipeti rya Serja kudutuka ngo twatanze amakuru ko yapfuye. Ico cari kinyoma. Nta nkuru twigeze twandika kuri iyo musoda. Mbere naho vyashika tukiyenda sico gihambaye ikibabaje n'ingene igisoda kititwararika imiryango abasoda bagwa muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Hari imiryango myinshi kugeza ubu itaza amakuru y'ababo. Aho gutukana Baratuza yofasha igisoda gutunganya neza imigenderanire gifitaniye n'imiryango y'abasoda bari muri Kongo kandi vyabo ntibigume ari ibinyegezwa. Mu vyo yarayanditse Gaspard Baratuza avuga ko igisoda cifashe neza mu rugamba kirimwo acasubira kutwita basesa nkuyoze bacyoza igihugu. Ntawuzi ico gisoda iri jambo y'amakoresha ngo igisoda cifashe neza risigura. Igisoda kimaze imyaka 3 muri iyo ntambara aho kigwanira hose birangira kineshejwe. Kuva muri Nord Kivu kugera muri Minembwe twumva amakuru kuneshwa gusa. None kwifata neza bica bisigura iki? Nyakubahwa Frederico Bamvuga Inyumvira yahoze ari cegera cy'umukuru niwe mu kiganiro twakoze ku igenekerezo ya 5 mu kakaro uyu mwaka wa 2025 murantunge yabajije ati: mbega ico gisoda gikomeye muri defile gusa kikananirwa ku rugamba? Ngo nivyo ntiturabahinga b'igisoda. Mu vyo Gaspard Baratuza yarayagirije Pacifique Nininahazwe hariho kwigira abahinga b'igisoda. Baratuza uti nivyo ntiturabahinga mu vyo kurasa, ntiturabahinga mu vyo gutunganya ingabo no kuzipanga ku rugamba, ntiturabahinga kandi mu kugura ibigwarisho canke kubibika. Ariko umusoda atubwiye ko adahembwa turamwumva kandi turamufasha gusemerera. Umusoda yamugariye ku rugamba atubwiye ko afashwe nabi muri DCA ya Passive cyangwa se akambi bita Guantanamo, turamwakira tugasemerera mbere twarabonye ko mwabikorera ko. Umusoda atubwiye ko yibwa imfungurwa yandikiwe kugeza naho abasoda bagwara kwashika urugamba, turamwakira mbere tubandanya kubaza impamvu mudahana abakomanda batayo bakoze ayo marorerwa. Umusoda atubwiye ko adatahura intambara arimwo ko atabigwanisha bikwiye afise, tugasanga imyidogo iri kuva mu basoda bato kugeza no muri retraite y'abatwara igisoda, turamwakira tukabivuga. Umuryango w'umusoda uje kuturirira kutazi ko abakiri muzima kubera amakuru ahabwa n'abari ku rugamba yamara igisoda ntigitanga umuco, turabakira kandi akamo kawo turagashira ahabona nk'uko Pacifique Nininahazwe bivuga. Uti nivyo ntiturabahinga b'igisoda, ariko turafise umutima wakira abasoda batuntuye. Turabahinga mu kwakira abasoda kugezaho namwe mwumva ubutumwa bwabo mwaburi nyishu mugatangura gutukana. Yamara namwe nimwige kwishira ibibazo, nimwige ubuhinga bwo gutanga umuco. Gutukana ntateka bibaha, ntateka biha igisoda muvugira. Mutagira inyishu murapfuma munuma. Ubu akaba ari bwo butumwa Pacifique Nininahazwe arongoye ishiramwe Fokode ahejeje gushira ahabona cyane ku vyatangajwe na Gaspard Baratuza, ndetse kandi
anamuronsa ku mpanuro avuga ati General ntatukana ahubwo atanga umuco. Abandi nabo bati kuri ivyo bibazo 11 vyose vy'inkoramutima bitanzwe na Pacifique Ninahazwe, Gaspard Baratuza naze atange umuco kuri ivyo vyose vyavuzwe maze abanyagihugu bibonereko. Abandi bati hatunganijwe ikiganiro hagati ya Gaspard Baratuza ndetse na Pacifique Ninahazwe nibwo kuri kwa nyako koja ahabona. Muyandi makuru Imbonerakure yarayigandaguye umukenyezi wayo abanyagihugu bagasaba ubutungane. Iryo bara ryaraye ribereye ku mutumba Ngaruzwa komene Gishubi intara ya Gitega. Hari mwijoro rya hirya y'ejo rishira igenekerezo ya 28 mu kakaro uyu mwaka wa 2026. Iyo Mbonerakure yitwa Habarugira Edouard nayo mukenyezi bari basanzwe bubakanye yitwa Ndayishimiye Fides w'imyaka 33 bari bavyaranye abana 4. Nkuko amakuru ava mu banyagihugu bivuga hari hamaze icuka kibi yabo bari bubakanye. Iyo Mbonerakure yoba yaheruka kugabisha umukenyezi ko hamwe ba inarume b'uwo mugore batomuha akazi azomugandagura akamukura ku isi. Ivyo ni bimwe rero mu vyo abanyagihugu bari bazi muri ico cuka kibi. Mwijoro ryakeye ejo hahise rero niho iyo Mbonerakure Habarugira Edouard yafata imbugita icumita uwo mukenyezi munsi y'ibere ry'ibumbafu ica ivuniramwe iyo mbugita iherayo. Iyo Mbonerakure ihejeje gukora iryo bara yaciye ihungira canke se yishikana ku gipolisi c'Igishubi mu gutinya ko abanyagihugu bohava bihora. Mu gatondo ko ku munsi w'ejo hari kwigenekerezo ya 28 mu kakaro uyu mwaka wa 2026 abanyagihugu niho babona atavyutse baca baja kuraba basanga yamwishe. Muri ako kanya Inyamiramabi OPG yarashitse arafata icegeranyo bace batwara ikiziga cyo mu isi ku ivuriro rito rya Mpunge Centre de Santé Mpunge ari naho bashoboye gukuramwo iyo mbugita yari yamuhezemwo kugira binakunda ce ashinguranwa iteka. Gushika rero abanyagihugu bo kuri uwo mutumba bari mu gashavu kenshi cyane barasaba bashimitse ko iyo Mbonerakure torokeshwa nyabona yashigwa imbere y'ubutungane kugira ikiribwo urubanza rw'ikibiriraho kuri ubwo bwicanyi yarayikoze ubona isanzwe iri mu Mbonerakure zitwara nabi kuri uwo mutumba. Torojeje rero umuryango wabuze Imana yakire uwayo Ndayishimiye Fides. Muyandi makuru ariko aravugwa hirya no hino mu gihugu hari amakuru ariko aravugwa tugera ko muri kano kanya. Ni mu gihe mu Rutana hagiye kugarukanwa ibituro kubunguruza abantu n'amapikipiki. Mu nama yo kuri uno munsi igenekerezo ya 28 mu kakaro uyu mwaka wa 2026 umusanire wa komine Rutana ari kumwe n'ubujejwe umutekano muri iyo komine bapfunitse ko kuvubu hagiye kugarukanwa ibituro kugira umuntu apakira barekuriwe n'amategeko acagenda hanyuma uhundi ashikiriwe apakire. Ivyo kandi ngo bizoce bifasha kumenya ipikipiki iyo yaje iva. Gordien Akirutimana arongoye iyo komine yaciye ashiraho umugwi w'abantu 5 uzofasha kwiga aho ivyo bituro vyoja. Yaranabavuniye akagoye ko uwo mugwi utazobugiye gutoza amafaranga uzobikora azobihanirwa. Moise Nitereka ajejwe umutekano muri iyo komine yashimangiye ko ivyo bituro bizoca bigabanye n'ivyuma biza mu bituro bitagira imparati. Akaba yibukije ko abazipfuza bose bahawe kiringo c'indwi imwe kandi bose bazoba bazironse. Ni mu gihe kandi umwigisha wo muri kaminuza y'u Burundi Mark Ngendahayo ahimiriza kurima mu Burundi gitegwa mire. Kwigenekerezo ya 28 mu kakaro uyu mwaka mu gisagara ca Ngozi mu nyubako za Hotel Bera niho haba ibirori vyo gushira habona ico gitabo canditswe inyuma y'ubushakashatsi ku gitegwa cya mire kikaba casuwe muri n'indamurabitabu edition gusoma. Abari bitavye ivyo birori nibo boshinga intahe ingene nyagitegwa cyo mu bwoko bw'uburo ari ngirakamaro mu nkono. Imbuto zacu ziseye zitanga ifi iva mu mutsima, icapati za gato, ubuyi, imikate n'ibindi bishobora gutekwa nk'umuceri. Agashimangira nyagitabo cerekana ko igitegwa ca mire ari kidasanzwe. Professeur Mark Ngendahayo ati hamwe cyo hurumbirwa mu Burundi cyo mara runini haba mu kugwanya inzara, ubukene, indagurika ry'ibihe, inkukura hamwe n'ingaburo nziza kuri benshi. Uyu mwanditsi ni imvukira ya komine Marangara mu ntara ya Kera ya Ngozi kuko yavutse mu mwaka wa 1948 akaba afise imyaka irenga 50 kumwigisha n'umushakashatsi mu bisata vy'uburimyi n'ubworozi. Agasigura ko mire itazwi mu Burundi nikemenyamenya nazina ry'ikirundi nya kinyantete kiraronka.
nubwo biruko rero mu bindi bihugu ho kirazwi kuko kiri muri Afrika y'uburengero haciye imyaka hafi mu 5 nayo mu Bushinwa canke mu Bugiriki kikaba cabonetse haciye imyaka 8,000. Garura amakuru yaragezwe ko muri kano kanya ufyone subscribe canke sabone niwe utarafyina ko kugira ngo tushikane nadushikiriza no Muza TV Imana iba hezagire.